Ntuziyazi ari ibintu abantu batazi impano de jeunes n'ukuri uburundi urafise nuzeye des talents de chez nous guys urakomeye cyane c'est vraiment quelque chose à inspirer les jeunes rero je me suis dit bon guys talent égale business il faut que mukuri byo nyine mukunda n'ukuri les talents n'existent pas muga talent iza iyo ukunze ikintu urashobora kuya n'existe pas hari ahantu nagisomeye ico kintu. Hi guys, ni Soso Ihadi ngira murambona nje kugira ngo dusubire tubane kandi mu biganiro by'iwanje ntahengeshanya kubategurira nizera neza yuko muguwe neza aho muherereye mu byanyu no mu banyu murabizi ko arivyo ndanabipfuriza igihe cose. Rero uyu munsi twatewe iteka ryo kuba hehe ndabafinze Source du Nil ni ikibanza ciza cane kiri mu gisagara ca Bujumbura hagati mu gihugu aho mushobora kuronka hari hotel amachambre atandukanye hariho restaurant mushobora gufungura mushobora gufata ico munywa hameze neza cyane guys abatarahaza you are welcome ndabatumiriye. So uyu munsi rero ngira murabibona natewe iteka ryo kwakira demoiselle chez madame sindabizi natewe iteka ryo kwakira umwigeme mwiza cyane asanzwe arongoye association canke entreprise yitwa Burundi Nove. So araza kubitubwira cyane ntava ndamuvugira nabi aturamutse. Yes, urahawe ikaze kuri Impower TV uturamutse ego. Salut murakomeye je nitwa Sezerano Arlene Antoine reka ndabaramutse ni bon reka ndabaramutse ni bon. So Sezerano Arlene Antoine mbega mama we Antoine Antoine. So Antoine ubundi ni izina ry'abagabo abagore bitwa Antoinette c'est spécial ni Antoine bon ni izina rya famille bwa nitwa Antoine quand même banzi ku izina rya Antoine. Ça veut dire ko umuryango wose n'abakobwa n'abahungu bose bitwa Antoine bose n'aba Antoine. OK, donc est-ce que Antoine ubuzi ikintu gisigura mbega mu Kirundi? Bon non kuko iya lo pourquoi hari impamvu bakwise Antoine hari impamvu bise umuryango wose Antoine nimba ari papa gitwa nimba ari indi hari impamvu rero hari signification y'ico kintu wowe ukizi? Bon ico kintu sindakizi vraiment mugabo bon mu Kirundi gisigura none bwa Antoine bon maybe ni volontaire ya papa I don't know ni volontaire juste ya papa kujya kuno usanze ukunda ikintu bon je vais faire ça bon agaca ashaka kugira ibyo ashaka sinzi il faut kurondera quand même iryo zina kuko urumva ko ni zina riri novuga gihariye ni zina tutamenyere ko abakobwa twitwa bien sûr abakobwa twitwa Antoinette. So kumva umukobwa yitwa Antoine hari ikindi kintu kiri nyuma donc il faut ko urondera Antoine mu Kirundi ico gisigura pour bien savoir impamvu papa wanyu yagera ari bahamwese ushobora gusanga ari ikintu gikomeye yavuze ati iki kintu reka ndakiba transférer kizoba de génération en génération kigenda. So Sezerano Arlene Antoine rero you are welcome kuri Impower TV. Thank you. Wow. Okay. So nkuko rero navuze ngo natumiye ni madame ni mademoiselle? Bon, tuvuge ko ni madame mademoiselle ubu ni madame. OK, avec n'iterambere ry'igifaransa ubu twese turi ba madame nta vya mademoiselle. OK, madame Sezerano Arlene Antoine umusanzwe mutwara Burundi Nove. OK, urashobora kubwira abakunzi ba Impower TV batazi mbega Burundi Nove ni giki mbega Burundi Nove yatanguye ryari nka wewe ni wayitanguje ugerageze kutubwira un peu l'historique ya Burundi Nove? D'accord. En fait Burundi Nove yatanguye muri 2019 muga kujya kuno tanguye ikintu habari impamvu kubera kutangura ico kintu d'habitude tumenyera ibintu by'abajeune bakunda ibintu by'amatalent bakunda ibintu bya innovation. Rero on s'était dit bon je m'étais dit jewe ku bwanje ni igiki nzokora kugira nanje nzopasa message ku bajeune kugwaruka dodoma. Rero nace nibwira bon
reka nkore ikintu ntange itsinda ry'ikintu donc rya kampani imwe donc ije muri jewe comme ça izoba comme ikintu cyo gupasira ko message ku ahantu nshaka gushika rero nico gituma bon nayitse Burundi Nove iyo Burundi Nove ni innovation bon mu Burundi dufise commission yo kudetecta les talents de jeunes kuhindura ama mentalité yabo no kuba proposa des solutions face de problèmes kanaka bahura mu buzima comme ça rero twaciye twibwira bon vu que ego turadetecta les talents de jeunes gars c'est pas suffisant mu kuzidetecta il faut que haba ikindi kintu gituma tout diminuer la pauvreté au Burundi. Bien sûr, oui. Il y a un département, muri Burundi nous même département il y a pisciculture. Il y a département de pisciculture ifasha. Reka tugerageze tuvuge gato kuri en général Burundi Nove nivyo ugerageze ayo ma département atandukanye turaza kugerageza kuyinjiramwo mu nyuma. À part il y a pisciculture hariyo cinématographie, hariyo pisciculture, hariyo na événementiel muri Burundi Nove. Wow, urakoze cyane Sezerano Arlene Antoine. Mbega Burundi Nove ni wewe wayitanguje nkuko wavuze nyene vyaje gute? Bon Burundi Nove bon kugira utangura ikintu umuntu umwe abafisi ide ama kugira gishike kure nushobora kugikora uri umwe l'union fait la force qui veut dire que donc shaka kumenya watubwiye yuko Burundi Nove après avoir vu ko hariho des talents hariho kwa ni wewe wari kurabiraba ni wari kuragira iyo étude ukabona ko hariho des talents and then ukadesida gutangura ico kintu oya narabonye ko kujya kuno uri mu ishure ugacutinya kuvuga imbere y'abanyeshure c'était un problème carrément rero vu que il y a les problèmes kuri jewe il fallait que nkore ikintu giprouve kizofasha la jeune kuvuga imbere ya public niyo Burundi Nove rero donc kugira ubafashe gushira amanga bagasohora ico bafise indani muri bo nk'ingabire bien sûr ndabivuze neza nuko nyene wabishoboye mwiyagashimwa ahubwo so ibintu biryoshe cyane donc Burundi Nove watanguye kwiyumvira ryari rero yagiye mu ngiro muri 2019 right so watanguye kwiyumvira ryari kugira utinde uvuge ngo ubu rero je lance iki kintu canje kije kumugaragara fait Burundi Nove umengo sinzi kuno no kivuga Burundi Nove natanguye kuyumvira à 16 ans niyo natanguye kwandika igitabo canje ca mbere kivuga briser la culture du silence kujya kuno tunuma cyane kiri kuri librairie Saint Paul abashaka vraiment kugisoma bazogende kuri librairie Saint Paul ça coûte juste 5000 francs beau 5000 francs citwa briser la culture du silence. Oh, donc c'est toujours kutanda kuri Burundi Nove. Il y a au fait donc visionnaire fils c'était ça. À chaque fois nashaka kumenya comment faire kugira mfashe les jeunes bakure kukoba igihe bari ko representer ikintu. Mbega wewe kugira wumve ko ushaka gufasha abandi ba jeune canke urundi gwaruka gushira amanga Arlene Antoine yakuze gute kuko umuntu avyumvise uko aciyumva ko Arlene Antoine ni umuntu ari forte n'umuntu genre urumva umuntu aza kuzana impinduka muri generation yi à 16 ans en plus à 16 ans ukandika igitabo so reka twinjire gatoyi Arlene Antoine yakuze gute uvukana n'abana bangaye wakuze gute kugira abantu bumve quand même ivyo bintu aho byavuye kuko biri numva biri special ukuntu bon Arlene Antoine ni umwana wa gatatu muri famille y'abana 6 bon ndi kwa papa na mama nkarakuze ufite mu bitabo tuvuge mu bitabo kujya kuntu batwigisha ma crèche mu maki tu vois ugacukurira mu bitabo kunda gusoma na ugacumva envie yo kwandika hama ugacubibaza pourquoi est-ce que turandika kubera ki turandika igitabo ni kubera abandi bantu badusome badukurikirane kugira yatubanspire yakujya kunungiye ndasoma ibitabo kubera déjà le secret amasokra menshi ari mu bitabo iyo udakunda gusoma sérieusement il y a des choses que tu peux pas comprendre. Il y a quelque chose que tu peux pas là où tu peux pas arriver non nico gituma avec le livre bon
il est temps que nanje nkore ikintu si gupfa gusoma il faut que nanje mere nk'uyu muntu nka Socrate nkande voilà nivyo rero nanje niyumvira nove innovation I need innovation mu Burundi donc wakuriye muri ivyo bitabo ukura uri ahantu hiyaguye muhira ke abana bose bapresenta ibintu bafise muri bo nk'ingabire bakavyerekana ntibatinye gushikaho nawe wavuze ati reka mfashe bagenzi banje hari abana wabona kwishura aho wiga ukabona barafise ubwo bwo banyene bwo gusohora ivyo bintu cane au fait niyo problème au fait yari kwirapasa mu mutwe kugira kuntu baduha ma résumé mu ishuri ngo non genda tinya canke kugira kuntu ubushaka kubaza ikintu ugacutina no kuvuga pardon monsieur nkene mfise question ahana ubwoba ufite nibwo gutuma tutagera kure kubera dutinya ngo barava bamenya iki mais même si uvuga makosa iki niyo fait message nashaka guha les jeunes jusqu'à maintenant à partir ya événementiel iyo ni événementiel au fait yo muri Burundi Innové il y a c'est bon c'est bon en fait so Arlene Antoine yize kibazo kiri bizarre ariko numva genre ndashaka urumva ego bien sûr muhira baragukurije ku bitabo baraguhaye education ikwiye nk'abavyeyi urumva ko akuranye n'abavyeyi babiri banize bien sûr atari babandi bahari iwacu urabibona bize donc bakuje muri maternelle warize tugira ahantu wize Arlene Antoine kuva ari umwana kugira gushika agere ahageze uyo munsi. Bon Arlene Antoine yize kuri Arc-en-Ciel kuva muri maternelle gushika muri 10e nabaye orienté kuri lycée du Lac avec amanota mfise nyene ama nakimbo na différence entre école privée na école l'état au fait nakimindura none nibiki au fait ninje mu biki au fait mu yindi monde au fait kubera hari ukuntu kuri Arc-en-Ciel école privée tuba tuzi bon on est gâté tuzi ibintu byose ni ok but ushitse kuri bon tuvuge bon lycée du Lac l'état ugaca usanga bon uja kwirondera intebe utaronse intebe uca wiruka mais non il changement vraiment habaye différence nini byace biperturba mu mutwe tugaca dukora muri salle y'abantu donc abantu benshi cyane mu ishuri twiga turi 100 combien or menyera ibintu bya 20 30 qui veut dire en un peu de mots Arlene Antoine yize kuri Arc-en-Ciel mu ma vacances ya uraja kuri CCF Centre culturel française mu bitabo juste gusoma hama nahejeje kuri lycée du Lac voilà Arlene Antoine lycée du Lac nibazi yuko niyo inspiration yo kumva ko ukeneye gufasha abandi yaje umaze kuja kuri lycée du Lac kuko kare nibaza ko aho wari uringira wabona ko mwese vous êtes kuri degré imwe nta kibazo na kimwe gihari and then ushitse aho usanga dukwiye gufashwa non c'est pas usanga dukwiye gufashwa we mukama non juste que le monde bon dusanzwe muri privé twese tuzi igifaransa dusanzwe bon bakwevoluwa mu gifaransa but ushitse hariya muri leta birabagora seriously birabagora rero même si uri muri privé arigiye uratinya no kuvuga seriously muga le problème était beaucoup plus kuri leta hose hariyo ama problème but hariyo abanyeshuri benshi cyane batazinuze bon batinya cyane hariyo gutinya hariyo no gutinya cyane c'est ça le problème iwacu basanzwe dutinya cyane weyewe okay reka twibandanirize guys ngira mwavyumvise hari igitabo ciwe muri Librairie Saint-Paul. Okay, Librairie Saint-Paul mushobora kugenda citwa Le briser la culture du silence. Kingira mwavyumvise mushobora kujayo mugasoma ico gitabo yanditse à 16 ans murumva yuko ni hatari watanguye kera so twibandanirize rero na Burundi Innové ego Burundi Innové urayitanguye muri 2019 okay watanguye mbo itanguye ufite imyaka ingana Embe ni wize university gato dusubiye inyuma university ntacu wayivuze ko uraciga cyane
ndiko ndarindiriye juste ndarindiriye ko duheza juste quelques examens maintenant nkora ama stage ndiga ngaho kuri sagesse muri faculté ya finance et comptabilité. Iyo finance et comptabilité kubera iki kubera avec Burundi Innové fait comme de finance quand même mais la comptabilité comme ça va birashobora kumfaciliter les choses kizoba ikintu kinini donc birumvikana yuko uriko wiga kugira utegura ikintu kinini kizoza mu myaka iza donc c'est bon je t'encourage. Merci. So Burundi Innové rero urayitanguye muri 2019 nk'umwana w'umukobwa tuzi neza ko numva nimba uyu munsi uri muri université nimaze ko wari utanguye na université donc wayitanguye en même temps na université oya oya ubu 2019 tu vas kujya kunotangura ikintu kigatomba allo kagiriki nayitanguye muri bon avant université ama université rero donc waragitanguye biranka mu nyuma 2019 niho charge kuba ikintu kiri strong kiboneka. Turaje rero mbega wewe kuva ico gihe witanguye ngerageze kukubaza ibibazo juste pour gufasha abandi urundi gwaruka et surtout abakobwa bafise ikintu runaka bashaka gukora mugabo ugasanga baracatinya bumva umenga no sinobishobora hari yanzoshikayo gute ego iyo kugira umaze gutangura Burundi Innové nka wewe nk'umukobwa ibibazo wagiye urahura navyo gushika aho ugeze uyu munsi turavuga ibibazo tunavuge naho Burundi Innové kame migeze kuko ndazi ko yagira irunguka turashobora kuvuga ibibazo wagiye urahura navyo nshatse ko tubihera ko kugira mu nyuma tuvuge des solutions tuvuge uko byagiye byavansa neza ego au fait ibibazo nagiye ndahura mu buzima avant ko nkayiyo Burundi Innové ni kujya kuntu usigurira abantu le projet en soi hama bose nibatahurira ton projet uko wowe ubyumva batahuye naho soit bacha bumva inyungu bafise donc bafise bagaca bakora juste ubuzi iyo nyungu warushaka bigaca bigira ugacuba dessus bagaca bigira ugaca witwa kandi urumwe ugacutangura ugatangura le projet n'abandi bantu comme ça ikabindi problème abantu bashasha uri gukorana nabo iyindi problème ni problème du pouvoir alors kugira umuntu aronke financement kugira d'abord aronke izina au fait irafasha mu buzima rero ubuze le nom en soi abantu bazokumenya gute donc il fallait que ndondera ukuntu izina ryawe rimenyekana voilà iyo ni ya kabiri hariyo indi problème bon uraze abakobwa aho nyene tuvuze izina rya ubu ryaramenyekanye kama bon ubu ni bon ndabishimye aho igeze ni bandanye iyo ico kibazo shaka indi problème ya gatatu kujya kuntu kuvuga bon abakobwa tegeza kuguma muhira pour gufasha ibikorwa muhira le mélange y'ibyo bikorwa no gukora en fait biraperturba cyane abakobwa surtout ku bakobwa badafise abakozi muhira bon d'après kuri jewe même si ufise umukozi ubushaka ko bagira donc nawe ukora akantu nusigira ibintu gusa umukozi aho ugacubona bon le temps kurondera le temps ni komeye mu buzima le temps yo gukora akazi ko muhira na le temps yo kwandika ibintu by'amalettre byo kwiruka ama projet abandi bantu nibaca babitahura uko ubibona mugabo fur et à mesure ugaca ubitahura kubera byamaze gutera imbuto ya c'est ça au fait ibyo bibazo bitatu nibyo nahuye mu buzima avant que nangura Burundi Innové abagenzi ababyeyi bose nibanahura kugira kuntu ukundi ikintu mu buzima urakora urakora gushika ndaho kugira gusa vision yawe iboneke nukuri hariyo n'andi ma problème mugati no bivuga byose en général nayo atatu fait atatu okay turabandanije rero ku byo wagiye tubandi tuvuge kuri ya ma secteur atatu mukorerako kugira ngo duce tubandanya ikiganiro abantu bumve ama point noita ama point focal ama département mukorerako ego
iya mbere nabwiye uko dutanguye kuri nuze kuri événementiel. Bon, événementiel ntaza kubidevelopa muraza kumbwira ndabidevelopa. Urashobora no kugira ko ni it's okay. D'accord. Iyo événementiel ni ibintu by'amatalent, ni ibintu bya compétition par province, par établissement, en partenariat n'ayandi ma entreprise. Hama tugaca tugira kuri pisciculture. Pisciculture ego bien sûr abantu basanzwe bamenyera pisciculture n'abantu ba ruguru ngo on ne voit pas les filles ngo genre bajya bo hejuru binjira muri pisciculture. Or baribeshe ariyo un secret nini muri pisciculture n'igituma ufite nayishize muri Burundi Nove. Kugira kuno dufise vision yo kugira changement de mentalité. Twisanze yuko muri pisciculture il n'y a aucune femme. Si bon, hariyo ego baruguru ego mugani bazi no kwandika. Pourquoi ne pas prendre les femmes bonga ibujumbura bagaca binjira muri pisciculture? Imagine nararondeye abakobwa basi twinjira muri iyo pisciculture. En plus la pisciculture il a diminué la pauvreté. Hariyo protéines muri poisson. Bon, ku bantu batazi pisciculture ni élevage des poissons. Il y a des poissons très tugira mix. Ni korora amafi. Korora amafi. Ya korora amafi, tugira clarias na tilapia. Sinzi ukuntu bakita mu Kirundi, je m'excuse. Sinzi ko mubizi. Menga zita tilapia nyene. Nibaza ko ababisanzwe babikoramwo canke ushaka kuba akeneye kubimenya arashaka kumena mpora ndabivuga ikibazo muri commentaire canke hariho numero hajya nyene musi ikiganiro ushaka kutwandikira ukatubaza dusha tuguhuza nawe. Mais bon, nous incitons beaucoup plus les jeunes et les femmes à muri pisciculture. Avec la pisciculture, une diminution de la pauvreté. Et maintenant, mubamubona ubu bariko barabizamo canke biracari muri commencement ntimuratangura kuba incita bariko babijamo. Bon, si muri commencement tuvuga twamaze kugira nous les résultats final 2 fois. Donc nitwi lamentablement mga dushaka beaucoup de plus de femmes ko ameliora binjire muri yo domaine. Hamiya gatatu bika kuyinjiramwo aho nyene kuyinjiramwo ni bayinjiramwo gute baza muri association yanyu Burundi Nove canke nabo babitangure kubiti byabo babitangure bagire baronka iyo formation. Bon nitwe force abantu iyo ukunze ikintu donc abantu bagaca baturondera. Moi je suis intéressée kuri iki nkeneye gukora iki tugaca tumufasha kuniyotangura comme ça. Donc c'est pas obligatoire ko baza muri entreprise yanyu. OK. Cinématographe. Hamiya gatatu ni cinématographe. Oh my god, au fait bon domaine yayo le message a passé ica muri cinéma. Au fait bon twatanguye quelques ama cinéma bon quelques cinémas juste muga nitura geraho dukeneye muga biracari mu nzira tuzo bon bizoza au fur et à mesure nivyo novuga kuri cinéma. Reka tugerageze uyu munsi tuvuge ico murimo cane ico muri ko murakora uyu ivyo ndumva ko ni ibintu bihari mugabo hariho ivyo novuga ngo muri ko murakora mw'iyi minsi mushizemwo umwete cane kuko nibazi ko ivyo byose nubwo mubikora murakuranye ngavuga ati ku kwezi tuzoba turi cyane kuri iki kukundi kwezi ubu muri kubijanye niki ubu turi kuri événementiel ishushe guys. Nimba utazi ikintu ca animation périscolaire kiri muri donc compétition entre cet établissement Suriazi warahombye muje kuri Burundi Nove barabe animation périscolaire kuri YouTube hariyo école cet établissement ucirushuka no Suriazi ari ibintu abantu batazi impano de jeunes n'ukuri Burundi rafise des talents de chez nous guys rakomeye cyane. Donc Suriazi harimo amashure hariyo bon indépendante SOS Lelière BIMS hariyo école française hariyo école Marif de Turquie hariyo donc 8 établissements. Donc bagira ni compétition y'amatalent yabo banyeshuri bari ko ayo mashuri kuma talent au fait hariyo kuririmba kudansinga traditionnel na moderne kugira iki peinture gucapa
no kugira slam rero abana bashushe nayibonye kuri channel yanyu ya YouTube ni ibintu bisa neza kabisa dukuntu mbaye proud yanyu kuko muri ko murafasha ugwaruka bizotuma bakura bari fier yabo bumva ko gusohora ikintu kiri ndani muri bo vyoroshe par rapport yuko twe twakuze kuko usanga twe ntitwarose ayo ma occasion adufasha gusohora ibintu nukuri ni ikintu ciza cyane même à continuer no ahubwo nuravuga bibaye ngombwa bive muri bajya abana bato kuko mukora mu bana bato mubishire no mu bakuze kuko nabo nyene ndi sûre certaine yuko bizobafasha twebwe ufe twiyumvira igiti yigororwa gikiri gito dufashe bajya abana bato hariyo akamaro donc maybe boshika ku myaka turimwo bafise ikintu en plus vision yacu muri iyo event niyo inciter les jeunes que talent égale business. Fata par exemple Francine Niosam iraba avec impano yiwe au fait ou she's first. She was first. Imagine, c'est vraiment quelque chose à inspirer les jeunes. Je me suis dit bon, guys, talent égale business. Il faut que mukuri byonyine mukunda. Maybe on sait jamais. Kandi kuri ico nyene uvuze nka Francine ngira twayibonye uvuze ngo she was first iyo yari ari mu competition and twarabonye ni kubera abikora abikunda right ni kubera ibintu arimwo c'est pas ibintu arimwo gusa ngo guhagarara no abirimwo n'amaguru yose donc c'est bon mu continuer na kugenda sûr ko rujya gwaruka muri ko munafasha yaruzokura rushoboye ko no bivuga mu kirundi okay mbega tubandanije iyo animation périscolaire ubu igeze ku gice ca kangahe bimeze gute bon animation périscolaire icyambere twatanguye phase ya inscription après phase d'inscription bon abana bariyandikishije gratuitement donc umuntu abishaka au fait ya kabiri twaciye tuja kuri quart de finale quart de finale ni guca ku masho par chaque établissement tugatora les meilleurs ku chaque établissement guserukira l'établissement yabo hama tukagenda kuri demi-finale demi-finale ni dans le but yo kugira communication union entre ayo ma établissement avant que baja kuri finale ubu rero tunyo bon twahejeje nuze demi-finale turindire rero ya aba meilleurs ni kuvuga ayo mashure yose aracarimo canke mwe yose aracarimo twatoye les meilleurs entre donc baba bafise nk'ishure mugasanga bafise ibintu runaka bariko barapresenter islam muziki kinini mugaca mutoramwo groupe nk'imwe canke zisigara muri finale muri finale wasigaye groupe imwe par catégorie chaque établissement ça veut dire ko nimba SOS havuye abashwe kuganya nko muri islam baba ari abo bonyene haba hari abandi none badushobora kompeta n'abandi par établissement rero nimba genre uvuze yuko gutsinda canke iyo demi-finale abasigayemwo bashoboye ku kintu kimwe sivyo mu bintu bahiganirwako ushobora gusanga rero nk'ubu unya batsinze nko kuri SOS groupe yasigaye ari nk'iya Islam na Caroline suko fait kujya kuno uja uha liberté abana bakiyandikisha abana benshi cyane muri quart de finale ugacutora batatu par groupe muri demi-finale ugacutora umwe par groupe abo rero niyo bazoca bakompeta muri finale baserukiye établissement c'est bon biga finale itegurwa kuba ryari muzotanga ubushimwe bumeze gute ku bana bazotsinda ego bon finale tuyiteguye kuba muri décembre ntituramenya les dates vu que ari ama école burundaise na programme burundaise na programme z'abantu bon française ni dufise au fait programme imwe n'amadate imwe turacariko turarondera la date profil eburiza ko bose et vu que kandi abatanguye ama examen faut que tubaha le temps yo kwitegura donc finale izoba muri décembre rero udushimwe dushaka kugira tuzotanga bon ni secret muga tuziko bon tuzobamenyesha udushimwe tuzobaha afishe ya mbere itanguye isohotse izosohoka avec udushimwe tw'abana
quoi bose barashoboye vraiment ko bankoraje quand même. Wow, c'est vraiment bon en fait. Ni ibintu byiza genre ni ibintu biryoshe kumva umuntu ariko arafata mu mugongo abana ugwaruka kugira ngo bagire aho bashitse. C'est vraiment quelque chose d'important kiba gikenewe muri communauté aho tubaye. navyo je t'encourage nabivuze kare ariko ndanabisubiyemo. So tumezere nk'abasozera ikiganiro cacu nashaka kukubaza how do you feel iyo wibutse yuko ari wewe urongoye Burundi Nove, umukobwa nka wewe ukibuka yuko ni wewe utwara, ni wewe watanguje Burundi Nove, ahigeze ni wewe, ni entreprise yanditse ku izina ry'iwawe, même si ufise abo mukorana, genre uba wiyumva gute? Je ndashima icambere, ndashima Imana. Ica kabiri bon sinoreka kwishima seriously ndishima nukuri je ndishima ndaryoherwa iyo mbonye umuntu ariko arapresenter ikintu ufite mu mutima ariko ndira no kurira kubera la joie juste ngira my god ni je nakoze ibi bintu ufite iby'iwanje sindabitahura en fait. Imagine uva hasi ukavuga buke déjà maintenant abantu bagaca bashaka ngo yo I need to do like you kuba nka wewe kwa ibintu déjà no kuri jewe ndashima ndaryoherwa kandi ndishima vraiment yo ndishima chérie ariko turi bwa bwishime tuzi nizere ko ari bwa bwishime kuvuga ati je suis fière de moi yahongeze ndashima vraiment ego kandi nkeneye yuko donc muri avenir ande bavuge ko nkeneye kuba nka Antoine, not Antoinette, Antoine. Tu vois pourquoi nakubwiye ko rijye zina ukeneye guhiga insiguro yaryo. Ukeneye guhiga insiguro yaryo ukarimenya neza cyane. Ku buryo urumva ni ikintu gikomeye ko wizera ko no mu minsi tuzokura ugwaruka ruzokura abari nyuma yacu canke n'abana bacu bazokura bavuga ngo dushaka kumera nka Antoine. Ni ikintu kiryoshe kandi gikomeye, ni ikintu gisaba gukorera. Iyo uri kuravuga ngo nifuza kuba akarorero muri domaine runaka ko umuntu anyigirako bisaba kubikorera kandi kwihangana ko amajambo y'abantu donc kwihangana ayo majambo y'abantu harimwo byose no kubikorera byose kubikorera kandi ugashiramo umwete. Ariko ndazi kuzobishika niko bisengera ndiko ndakora deja kare ndakyewe cyane ndazi neza yuko uzokora ibirenge cyane ibyo bibaza aho ukuntu ndakubona ukuntu wumva ko ukuntu ushira inyungu z'abandi imbere bizogufasha nawe gushika kure. Na cyane ko tuzi na Bibiliya tubwira ngo ushaka kuba mukuru akorera abandi. Donc iyo wumva ko hari ibintu nakarindi kurashira imbere ko ufata inyungu z'abandi ukazishira imbere yiwawe biragufasha cyane. Ariko rero tugiye no kumera nk'abandanya kugira dushe tunsa n'abarangiza nashaka no kubaza akantu ka mbega Arlene Antoine yungukira gute muri Burundi Nove? Ndumva ko tu travailles kugira ufashe ugwaruka kugira ufashe abajone bakiri bato abana bato ukora pisculture ukora cinématographie mbega ibyo bintu byungukiramo gute cyane nk'ibyo bya événementiel byo iyo abantu baje kuraba des événements barariha bimeze gute? Bon ku bintu byo kugira ama bénéfice iyo abantu baje kuraba inscription y'abana iba ari gratuit hama iyo abantu baje kugira noze kuraba les jeunes aba talentueux bategezwa kuriha pour le droit de ces enfants kugira baronke ama prix et autres kandi ari ama stand donc bon na mahera yinjira bon icambere tugira droit d'entrée ica kabiri vy'ama stand ica gatatu bon maybe ama entreprise agaca dufasha vu que ni ibintu by'abajene kandi ugira na equipe ukoresha na wewe equipe yawe ukimera kuyihemba. Hamica kane bon nivyo bitabo ndandaza nyene nkaca bon ndaronkamwo bien sûr hama by'ama pisciculture birinjiza cyane bigaca bidufasha kwa avancer kwa améliorer mu bintu dukora ya mu yandi ma département
cinématographie iracari bon turacari muri commencement ntizeye yuko navyo nyene bizoza bon bizoza bukebuke nivyo. C'est bon? C'est très bon. C'est très bon. So, akajambo kanyuma rero wobwira abakunzi ba Empower TV nka Arlene Antoine Madame Arlene Antoine Sezerano, akajambo kanyuma wobwira abakunzi ba Empower TV bego. Akajambo kanyuma kiwanje les guys vraiment ndabakunda kandi kubera ukuntu ndabakunda nshaka ko mushira beaucoup plus d'importance ku kintu mukunda. Iyo mukunze ikintu c'est si facile ko kugitora en fait kuronka nuze ikintu kizokuzanira ikindi kintu mu buzima. Nukuri les talents n'existent pas muga talent iza iyo ukunze ikintu urashobora kuya n'existe pas. Hari ahantu nagisomeye ico kintu tuzi ngo les talents quoi muga si tu aimes ikintu iyo talent ira exista. Urashobora kuba ufise talent muga ugacuryama bigapfira mwuko nyene bakicara juste comme ça. Muga iyo ukunze ikintu uriko urakora iyo ukunze ikintu uriko urakora aho sérieusement ni talent ufise au fait. Moi, tout ce que je nkeneye kubabwira bareka ubwo bwoba bakora ivyo bumva bagire nuze puissance bon motivation bon na courage na patience y'ibintu bakora et comme ça demain tout sera meilleur. Nukuri tout sera meilleur. Byose ne bukebuke. Nenda kubaza harakabazo je nagize kuri ico kintu bavuze ngo amatala ntabaho. Tukari turangije ariko nakantu gato just ko guheza uvuze ngo amatala ntabaho kandi mukaba muri ko mufasha gwaruka kugira basohore les temps là bafise muri ivyo bintu menga nibifise nuze voilà icambere donc twaragize iyo projet les enfants bakiyandigisha uko bashaka. Imagine si bose biyandikishije et je suis sûre que bose barafise amatalent tu vois mugabo abafise urukundo yayo matalent donc abipfuza gusohora hanze les temps là bafise iyo rero ubwo rukundo go kwereka ibyo ufise niyo bita talent vrai. Not talent simwe gusa ubika iki niki non talent nijya wereka abantu niyo talent au fait jewe au fait d'après moi ubifata donc ndabifata au fait guys ngira muravyumva rero si tu as quelque chose de spécial indani muri wewe si ufise iyo talent il faut kuyikora il faut kugerageza kuyisohora hanze nta gihe na kimwe bizogaragara utabikoreye sezerano nivyo sezerano Arlene Antoine atubwiye yuko igihe ngo ingabire itangura kwitwa ingabire neza canke talent itangura kwitwa talent neza igihe uri kurayikunda ukagerageza kuyikoresha hanze kugira ngo izane umwimbo right. Urakoze cyane so ndagushimiye cyane Arlene Antoine Sezerano namwe vraiment ndashimiye wakoze kutwitaba wakoze kubikiganiro kandi you are cute wambaye neza. Thank you. Thank you so much. Ushaka tubandanye ikiganiro atuka tubandanirize kuki no gutwenga nyene twereke ko le sourire twingira abakunzi ba Empower TV twenga none iraba. So guys murabibona kandi ushaka kurangiza afise akamwemwe kenshi yakoze kutwitaba namwe inshuti zacu mukaba mufise ikibazo cyo kubaza niko akundi nyene akanyuma kari munsi mushaka kutwandikira kugira ngo tubahuze nawe cyangwa kandika muri commentaire ikibazo cyo office turagufasha. Ni Soso Ihadi mwari kumwe kuri micro nshimira cyane Claude na Benny bariko baramfasha kuma kamera nkabibutsa kugira subscribe like na share kugira ngo menshi cyane bashishikari kuronka izi nyigisho zacu bashishikari no kuronka aya matemoignage y'abantu baba barakoze ibintu bitandukanye nk'ibi. So ndabakunda murabizi. God bless you. Ciao.